ukavuga ngo mana kuki ibi bintu wabiretse bikanshikira rero. Ariko ndashaka kubwira ngo ikimfasha no kwibuka ngo mais notre Dieu est fidèle, numwizigirwa, niyo kwizigirwa. Rero simezura, sindaba uburemere bw'ikigeragezo, ariko ndaba uburemere bw'ubwizigirwa bwiwe, nico ndaba, niyo kwizigirwa. Kubera iki tugeragezwaga abantu b'Imana? Turageragezwa kuko rimwe na rimwe ufise destine nini, urageragezwa. Hamiki nacone turanageragezwa kuko ibigeragezo birakuza karakteri yacu, biraduhingura, Imana irabikoresha. Ariko ngenda kubwire ngo kenshi mu buzima bwacu ikintu nabonye, ibigeragezo vyama bimeze nk'umugisha w'Imana winyegeje mu kigeragezo. Kenshi uzohora ubona yuko ibihe vyawe vy'ibigeragezo vyama bikurikirana n'ibihe vyawe vyo kwishurwa canke vyo kubona Imana canke vyo kubona ibitangaza vy'Imana. Kenshi ikigeragezo kiraza kikatiha attention yawe, ariko ugomba kwiga kukiraba nka kimwe mu binyegejemwo umugisha w'Imana. Hirya y'ikigeragezo hari umugisha, hirya y'ikiyaga gitukura hari kubona Imana yugurura amazi, hirya yo kubona Farao mu mugongo wawe hari kujabuka ikiyaga gitukura ugashika hakurya. Ikigeragezo cama kenshi ari indicateur ya presence y'umugisha, ariko kikaza kimeze nk'ikiwunyegeje, kiri déguisé. N'umugisha déguisé mu kigeragezo. Bwana sifiwe sana. Abariko barageragezwa Yesu ashimwe cyane.